aya masaha ageze ngaha madama ataraza saa munani ataraza ngo arondere ibyo gufungura kweli nava bigenda gute ko nanje ibintu by'imbabura ntabimenyereye ariko reka ngerageze ndabe sinokwirika ubusa kweli ndabe ko kandabe ko nshobora kuyifatisha naho ibya madama bye ndabona ntadapfu sinokwirika ubusa ndi ngaha ndabe n'akabiriti ndabe ko nofatisha saa munani ataraza ngo ateke ibyo kurya sha nawe yibagiwe itajejwe kweli mama we navyo mu guturira nako vyonturira bigafatwa aho bari sawa nene nyaniki ikibiriti kirase kwaka asha mama we kuma ntumagura canka kwaka yani bya byago by'umugabo amabapfuze Masheri ndashitse ubasha uri nakutegeje uyu munsi byangoye none wari hehe kweli mana we n'umuriro wakunaniye kone mbabura yanjye kone mbabura nagaragaje gufatisha byase gufatwa none byakunaniye gute je nafatishije nagerageje gufatisha byase nari mbonye amasaha agiye tereka dawe ko noronko ko nshira none itarongora rero biba byarahaye ashi sose ngira rero umugore oya kwere je nzo gufatisha imbabura ya nakwereke genda muri salo basi genda byikorera ashi uko we hari ibyo udashoboye nyine nanje uyu munsi byangoye oya nagukugora gushika saa munani mugabo ataraje urumva nagiye muri piraca ndabura na deplacement niyo mpamvu nawe fatisha jibyo nusure kuma wewe ibi ntibikuraba reka je ndabe ko nofatisha n'umugabo ko amasaha yanjanye ndabona kweri byari byanse Niye mukanya nzoba mpejeje umuriro uzobufasha bebasha ko hatabona reka ndatse itara ndabe ko ryaka mbeko ritaka ni kubera iki bebasha nta muyaga nk'ubuhari cyane reka ndabe muri prize ndabe ko ata matara ariyo kuko hari igihe wasanga umuyaga nkuba wagiye ntaje mbona bikunda bebasha nitara ryapfuye bimeze gute ko mbona ritaka ariko mana ndabishobora kweri ko mbona menga n'umugabo sihari ngerageze ndabe ukuntu nobikora ko ndabona nyene ibintu bigoye Sheri kumbe wari uri ngaho reka nta matara ariko araka nta matara ariko araka vyanse ngurabe je vyananiye mbona atanabona niruhuke sinzi n'amasaha ageze ntuzurabe je mbona vyanse kweri amatara ntiyaka mugabo umuyaga nk'uburimo urimwo nagerageje hariya kuri prize mbona amatara ari mugabo iri ntiryaka yego wafyonze biranga vyanse ntibikunda ne wagerageje gerageza wowe nawe vyanse kweri nagize biranga kava nkwerekere ko ibintu by'abagabo none hano mukabaca hari umugore aja hejuru nariko ndagerageza ndabe reka ndabe reka ibintu by'abagabo ni hamwe ivyo byagorana nyene je naje nariko ndaraba ko nogerageza nyene nk'umuntu ariko umeze neza je nuko rimeze neza iyo wari byari sawa ko gusa nyene mbona hatabona naba ugerageze urabe ko vyokunda oya nta ngorane n'imwe birasanzwe ndadiraka ibiraka nini bisanzwe gerageza turabe ashi natse aturabe
Urabonye? Cha umugabo nyene n'umugabo kweri. Nabwiye ko ibari Ati kaje byari byanse. Byari byanse kweri. Asha. Umugabo. No rero. Mera kose. Abana ko rahabona. Byari byatunaniye. Abonye rero ko ndari gukorera ryari ryagunaniye. Reka. Eh? Naho cyananiye gusa nawe wibuke ca gihe imbabura yakunaniye gucana nije nayishoboye. Naho mengo ukiri umusore nta muntu numwe ninde yagucanira none imbabura. Ibintu by'imbabura abantu ese bashikanye so bacana imbabura. Urumva rero ubu umugore niwe aca bishobora. Gusa nyewe nawe urabizi ko nitara naho warishoboye imbabura nawe yarakunaniye. Cina nta kundi nyene shoboye ivyo. Shoboye ivyo wanje nawe ngira ushoboye ivyo wawe. None mu rugo niko bikwiye kumera. Nyene nanje sinzi. Bagenzi mwadukurikiranye. Mwabibonye umugabo byamunaniye kwatsa imbabura, umugore byamunaniye gukora itara. None mu rugo hari imirimo y'abagore cyangwa hari n'imirimo y'abagabo cankwe no gufashanya. Mwebwe mubivuze kwiki? Mutubwire icyumviro mubifiseko kandi impanuro zanyu, intererano zanyu zizodufasha cyane kugira ngo dushikare kubaka umuryango wishimye. Murakoze.